bakunzi bo kukayi ino musi ni vendredi. Mu kiganiro giheze twaraganiye ku bijanye n'abakobwa barinda bashika kubaka batazi guteka. Cyo turabasezeranya yuko tuzokora ikiganiro kijanye no guteka nyezina. Uno musi twagiteguye turi kumwe n'abatumire bari tayari kubikora neza. Ndi kumwe n'abakenyezi b'Abarundikazi biteguye kutwereka ingene umuntu ashobora guteka utumeni turi simple kandi turi classe ushobora gutegurira umushinganahe akagubwa neza n'abandi bose bakagubwa neza. Kazi tugomba duteke ibiraya mu buryo bworoshe cyane. Ibi ni ibiraya twabihwase tubigumije mu mazi, kweri tabigumije mu mazi bica vyirabura. Hama ivyo biraya tuza kubiteka mu mazi abize, nivyo ngomba nkore ubunyene. Aya ni amazi nashizeko makeyi. Igitandukaniro naho ayo mazi agera, iyo nayo ibona ibiraya wabishizemo. Ntusukamwo, urashamwo buhoro buhoro kugira ngo bimwe bimwe byose bifate umwanya wavyo, ntibirundarare hamwe, ukabishira mu nkono yose. Igikuru rero cyo kumenya nuko amazi ubitetsemo kirazira kwaba menshi cyane, ategeza kugera aho ibiraya bigera. Uravye rero amazi yanje ararenze ko gatoya, cyo ituma ngomba ndagabanya. Agera aho bigera kuko niyatangura kubira acaza ararengera ko aha. Urabona ko ntaja munsi kandi ntaja hejuru cyane. Hama ubitetse urabifundikira. Ibi biraya rero umwanya biza kuba biriko birasha, shaka ndabapresente ivyo tubitekana. Ico tubitekana rero icambere imisi yose na kunyu gakeye. Akakunyu rero tugashiramwo tukibishirako, tukibiteka tuca dushiramo akunyu gake kabaho gakenya. Mwanko kangana kagomba kungana n'agace kakayiko gatoya, kubera ko turaza kubona umunyu ahandi hantu uri mu birungo, cyo tumashiramo dukeye. Cafundikira. Ubu rero ngo ndabapresente ibindi tuza gutekana nico kiraya. Iki kiraya nicamara gusha, shaka kubereka ivyo tukirungisha tugiteka mu buryo bisanzwe. Abantu benshi batswe kiraya ari firiti. Ikiraya kirashobora kuryoha atari firiti wagitekesheje amazi. Ibiraya rero nivyasha ndaza kubikaranga. Ibikoresho umuntu ateza kuba yabiteguye bien avant. Amavuta nyenza gukenaye kubikaranga ni bleba. Bleba irateka, ndaza kubereka ngene bayikoresha. Hama hakaba ibitunguru, agatunguru k'ipwaro n'igitunguru gitukura. Harimo na herbe, ama herbe de province. Hakabamo na poivre noir. Mu mperuka harimo agatunguru sumu nako nyene kaja mu birungo. Ni iki gitunguru sumu nico ciki na sekuye. Nta bindi dusha muri ibi biraya vyacu. Uyu mwanya rero tugomba turindire gato imbere ko tuja gukaranga, kubikaranga turindire ca kiraya gishe. Ubu rero tugomba dukarange ca kiraya, natwe twari twakibijije mu mazi n'akunyu. Ubu rero cahiye, amazi yakamye. Iki kiraya rero tugomba tugikarange na mu mazi, murabizi ngene twakibijije n'amazi tugashamwe n'akunyu. Uku rero gikase, uku gikase gituma kitavungagurika. Iyo gikataguye buto buto turonka ico ufata. Uburyo tugomba duteke ntukata cyo kimwe n'ifiriti, nkate duto duto, ariko kata kinini nk'ikiraya kimwe gikatamo kane, ari kinini cyane ukatamo gatandatu. Murabibona
ubu rero cahiye neza kirimo akunyu gusa mwe kugira ngo uburyohe kiryohe tugomba tukirunge tugikarange nabariye ivyo dutekesha tekesha oignon rouge atari nyinshi cane nkeyi tekesha poireau agapoireau kararyosha ivyo kurya karamotesha ivyo kurya neza tugashiramwo aka aye hama turashiramo agapoivre n'utu herbe tutu herbe nato turahindura ibara ntigigume cera gutya kandi turamotesha neza turongereje agatunguru kugira bigire akanovera agatunguru gatukura ubu turatanguye guteka ibi imbere yo guteka imisi yose kugira ngo ntibibabagurike canke amavuta abanza kuzigirane imisi yose imbere yo kutangura gukaranga ifoko uba ufise ivyo ukoresha vyose uriko urabiraba gutya utakibanza gukata bavyita mise en place voilà terme bakoresha ubu rero tugomba dukarange vya biraya vyacu naza ko twakoresha umuriro ukwiye ubu nta ngorane dufise gukoresha umuriro waka neza tugomba dukarange mu gukaranga nababariye ko dukarangisha breba kugira bimote neza naho rero tugomba dukoreshe breba toujours nabariye ko kizira yuko isha cane nabariye ko breba chaque fois itateza kubanza gusha nico gituma ndayishiramwo ntarashira kuziko ikiko kimwe kirakwiye cha breba vya bintu rero tuza gukarangisha navyo nyene ndabishamwo ubunyene kubera yuko ntidukeneye yuko bibanza twavuganye neza yuko tudakeneye ko bibanza gusha nuvuga ngo vya bitunguru vyanje ca ndabishiramwo ntarashira ku muriro kuko yashize ku muriro breba icibirasha kandi ndakeneye gutekwa nkaca shiramwo naza ko mubibona neza ndiko ndashiramo ama ingredient natanguye breba shiramo igitunguru toujours sindacane umuriro hama nkaca shiramwo amapoiro shaka kubabwira yuko ibi ngoma ndabiteke ubunyene izindi ingredient mfise ni igitunguru sumu ndafise na yama herbe de province ndafise na poivre ibi rero ndabishiramwo mu nyuma ubu ngomba nteke harimo ibi gusa ibintu bitatu breba poireau na oignon rouge kandi ibi umuriro ushize ko wose nta ngorane ntibisaba ngo mwinshi canke mukeya ndashize ko rero ya breba uko igendera fonda niko igendera nywana nibi bitunguru vyanje birafise rero umwanya bimara bikanza bigafata akarangi imbere yuko nshiramo ibindi aha rero ugumiza ko ikimamiro ntubisiga ko ngo ugende uguma hafi yavyo kubera ko ugiye kure uca usanga bimwe ku ruhande vyazigiye uguma uhindukiza naza kumva ko ibi bitarimo amazi bizana akamoto n'ingoga mu kibanza ca breba ushobora gukoresha amavuta asanze ari huile d'olive naho nyene ntubanza guteka huile d'olive naho nyene ibihiye ubwayo ntikene kubanza kuyiteka canke ayandi mavuta ayariyo yose mu kibanza ca breba si ngombwa ukoreshe breba imisi yose ako ka breba karabiryosha gumizamo akamamiro
iyi kosete iroroshe cyane kuko nta muntu n'umwe atabonye iwabo bakaranga n'umunsi umwe. Biroroshe gukaranga, ni juste amavuta, agatunguru, hamugahindukizamo kagafata irangi. Mwibuke yuko ikiraya gihiye, nico gituma tudashobora gushiramo ibidahiye, ibi tubiteka bigasha. Ariko ndabihindukiza kugira ngo bishe kubera ndaza kubishira muri ca kiraya gihiye. Murabona ko ntabiva iruhande. Ubu rero biriko bihishwa n'amazi avuye muri ibi bitunguru, biravyara amazi yavyo akabihisha. Nico gituma bitariko birababagurika. Imboga yose igihe cyose iraduza amazi yayo. Niyo ariko arasha kandi niyo abihisha. Imisi yose rero ndafise akantu je nibikira, ushaka kubishiramo canke ntubishiremo, mwogira ko karaya gashe neza gahwane, jewe mpora nshashiramo utuzi duke cane kugira ngo ntikababuke. None ngene tungana nk'ibiko 4 kandi simbomoreramo, ndashamo duke duke. Yatuma bifasha gusha. Kora ya mazi yavyo vyavyara yamaze gukama, canzanoga mutuzi duke gushika mbone ko gihiye neza. Ivyo rero ni kubiraya, kwera kujya ikiraya gihiye neza, ukirya kikavunguka, fopa kucuhura n'urutunguru rudahiye. Ifoko vyose biba vyahiye. Mabonye ko nagenda sha mutuzi duke duke ca dukama, uko tugenda turakama niko tugenda turahisha igitunguru canje. Tubica bishana. Uko bigenda birashare, bigenda birahindura karangi, mufundikira ngo ugende uguma ubihindukiza aho nyene. Uko aka kamoto kaduga niko biba biriko birasha. Matanguye kumva nose neza kubera agapwaho. Ubu rero ngo mashemo kagatungurusumu kanje ndagashira mu nyuma kugira ngo kagumanye akamoto kenshi. Nako nyene shamo gakeyi. Ni nk'udutete nka 6. Aka gatungurusumu rero ndagashizemo, nta nimarimo ry'amazi nongera gushiramo, ca ndabihindukizanya. Ndabihindukizanya navyo nyene bikanywana. Kagatungurusumu nako kugira ngo gashe ndagahindukiza. Unaho ngo mashiremo twatu herbe, uturungo twa nyuma. Ni navuze yuko nshiramo agapoivre, nshiramo n'utu herbe de province. Imisi yose
uradoza kirazira gusuka gutya uradoza ibyo uri kurashiramo kugira ngo ntabwo usanga wagize byinshi hama ugahindukizanya n'agapoivre nako nyene karabiryosha gatuma yimota neza n'akarungo kavyo gahindukizanya ubu rero nta mazi mubona nashizemo iyo atamazi arimwo bica bisha n'ingoga urengo banongeremo utundi tuzi dukeye kugira ngo binywane vyose nk'utuyiko tune nka kwa kundi nyene dukeye pana twinshi cette fois murabona ko nshiriyemo rimwe bica bigira akantu kameze nk'agasosi ariko atariko kuko ntibikeneye isosi ni kugira gusa vyorohe bitandukane dushobore kurunga vya biraya vyacu aha rero turahejeje gukaranga muratwe twari twatekanye umunyu muri vya biraya vyacu nta wundi munyu dukeneye gushiramo ubu unye iyi sosi twakoze niyo ca dusuka kuri ibi biraya hama tugasevya ubu hejeje nsubiza ku ziko shaka kuzimya umuriro ko twahishije unye twakaranze twahejeje ubona ko atamazi arimwo kandi bitumaganye cyane niko yatwa tuzi nashiramo nitwe rero dushira dusuka kuri bino biraya ushaka ushobora kubishira kuco uza kwaruriramwo userva ugasuka ko hejuru tu canke naho kabigora ukuna bikoze ico bita gusevya nta numwe atakizi bisa no kuvanga ibi binye kugira ngo ibitunguru vyanje bije hose ca ndabisevya gutya hama kubera ko nanka ko gifyonyoka ca kiraya cisha hino inyuma haca fundikira mbere ko mfundikira ndabereka ingene bimeze aha nta kindi na kimwe gikenewe nika karaya kawe ko mu mazi karimo akunyu ukaranze kararyoshe cyane turahejeje iki kirere dutetse nico mukunda kumva bavuga ngo pomme nature iyo pomme nature sinatigo ize yera ariko nayishizemo aka onyo ucita pomme nature ozonyo abandi be kenshi bakunze gukora amasote bagafata ijya nyene bakaca bayikaranga amavuta canke naho bagafata ibiraya bikiri bibisi bakabikaranga amavuta ivyo bitwara amavuta menshi y'ubusa kandi ntibisumvya uburyohe ibi hama kandi bizana ku muntu yamaje vyabiti pomme sautée pomme frite birahindura ugahindura isura y'ikiraya kandi ushobora kwifungurana n'ibintu byinshi cyane ushobora kwifungurana n'agasalade gusa kaburiye neza cyane agasalade karimo akagi canke karimo agafromage uburiye hopa ikwiye udakeneye kandi kubanza gutondeka ibiharage isombe nibiki uriya ku gasalade nico kiraya uriye hopa ikwiriye